Nk'uko bimaze igihe vyibonekeza, ibiciro vy'ibidandazwa bitandukanye vyaraduze. Abadandaza b'ifu zihingurwamwo ibiribwa bitandukanye nk'imikate, ibitumbura, eka ndetse n'ibindi, nabo bamenyesha ko ivyo bidandazwa vyabo vyaduze ku rugero runini, biriko biranatuma bataronka abaguzi uko bikwiye. Jewe maze amezi ane nkorera kw'ibi bintu vyo kudandaza ifu n'ifarine. Nk'akarorero, je nashize ifarine iri ku 79,500. Ubu uyigeze kuri 94,000. Aho ni mu kiringo kitarenze amezi ane. Umunyu hariho twadandaza 22,000 uwo bita Nezo, ubu uri kuri 27,000, 28,000. Ntibashobora kuza kwa kundi nyene kuko urumva vyaraduze cyane. Nk'akarorero nk'umuntu w'umudandaza araza kugura ifu ugasanga yaraduze cyane, nawe ugasanga arabura ayashobora kuyidetayako. Usanga biriko biragorana, usanga abakiriya barakenye, umva nyene ni rwa ruhombo nyene. Bagasaba leta ko yokora ibishoboka vyose kugira ngo ibiciro bigabanuke. Twe ico dusaba leta nuko yoraba ikibazo kihari igashobora kugitorera umuti. Ibintu vyaraduze cyane, abanyagihugu bafise ubukene bwinshi cyane. Ukuvuga twebwe turagira uruhombo cyane kuko nta bakiriya dusubiye kuronka. Twosaba leta ikaraba ahantu hoba hari akabazo kuko ibifungwa vyaduze cyane, bimwe ibindi bikabura. Abadandaza ivyo bihingurwa muri iyo fu bakorera mu bibanza bitandukanye twaganiriye, batumenyesheje ko n'ivyo badandaza bataraduza bagiye kubiduza kuko bariko bakora bahomba, ndetse hamwe hamwe bakaba baranahagaritse kudandaza amafu amwe amwe nk'ay'ingano kuko yazimvye cyane.